Bakunzi ba Rwose TV ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi tuvugana ku sije ivuga ku by'isevu. Isevu yoba riterwa n'iki? Gusevura vyoba biva kuki? Vyoba bimaze kugushikira canke hoba hari umaze kubona ariko arasevura? None iyo bigushikiye canke iyo ubonye umuntu ariko arasevura uhora uvyifatamo gute canke uhora uca ukora iki kugira ngo iryo sevu ryawe rihere? Gusevura kandi rero ni ibintu bishikira abantu bose, ari abana batoya meme n'uruhinja canke n'abakuze nabone ivyo gusevura birabashikira. Isevu rero ni ibintu vyizana, kenshi isevu ririzana kuko rishobora no kuza no mu gatondo na sasita no mw'ijoro. Isevu rero kenshi ririzana. Isevu ryizana iyo habayeho contraction involontaire des muscles du diaphragme, aho oya uca usanga nihari umusevura wumva ngaha haduga, nama mubibona hari abasevura basanga umengo birateye ubwoba nko ku mwana. Ariko rero isevu rirashobora no kugira ico rivuyeko. Rero kenshi isevu rirashobora no kuva kuyo umuntu yariye ibifungurwa vyinshi birimo n'intungamubiri zitandukanye, turamaze kuzibona. Intungamubiri kenshi turazizi nyinshi, canke akarya yihuta, uriko urafungura wihuta canke inyuma yo kunywa inzoga canke ibindi binyobwa vyose birimo gaze, aho naho nyene umuntu ashobora kugira isevu. Canke indya zishushe cane canke indya zikanye cane, naho nyene umuntu abihejeje kubifungura harashobora guhera umwanya ukaza wumva isevu riragufasha. Indya zirimo ibirungo bitandukanye, abantu banga ibirungo bitandukanye n'ivyo bivanye n'uko babikunda. Navyo nyene umuntu arashobora kugira isevu. Canke état émotionnel, ukuntu wiyumva, uranezerewe canke urababaye, wisese, ugize nte, urigunze, ufise ibibazo bikubakiye, ivyiyumviro ni vyinshi, naho nyene birashobora gutuma isevu riza. Hari ico bita conflit gastrique, ukumva ivyo mu nda, ivyo wafunguye umengo biriko biragaruka, harya wumva umengo biraje biraduze mugabo bikeya, atari nko kuvomisa oya, si kudaho, ukumva umengo biraje harya wumva indya ziraduze mu kanwa zikeya wafunguye, haronkeka n'abavyita ikiruhurira. Rero iyo ivyo biriko biragushikira mu nyuma birashobora gushika ugaca wumva haje isevu. Kuba warabazwe mu nda, abantu babazwe mu nda, babazwe nka esoma barashobora kugira isevu nabo nyene. Abantu bafise ibivyimba mu nda canke bafise ingorane z'ubwonko canke n'imitsi yindi yo mu mutwe, abo nabo n'abantu bashobora gushikirwa no gusevura. Canke abandi nabo twabivuze bikizana, ugasanga nk'umuntu twubwo tuvuze ibintu vyinshi vyo gufungura canke kunywa, ugasanga nk'urivyukiye ukaza wumva umvikanye isevu. Ikindi rishobora kuvako ariko naco gishika gakeya ni cancer. Umuntu arwaye cancer nawe nyene ashobora gushika agasevura, mugabo urumva tuvuze yuko ni ikintu gishika gake, ntiwoca uvuga ngo nasevuye ngo ni cancer, oya, gishika gake. Umuntu rero ico yokora afise isevu, wokora kimwe muri ibi tugomba tukubwire kugira ngo urigabanye. Ni mu gihe aho ubikora kugira rigabanuke kenshi bikawugira akamaro, ni mu gihe iryo sevu ritatewe n'ingwara, oya, ahubwo ryoba ryarindi twavuze rishobora kwizana gutyo. Ukavuze uti nta kibazo c'ingwara afise, iri sevu ribaye bwizane. Ushobora gukora rero kimwe muri ibi tuvuze, wofunga impwemu gatoya, akanya gato kabanza ugahagarika guhema kugira ngo wumve yuko isevu rishobora kugira guhera. Ushobora kunywa ikirahuri c'amazi ukayanwa bukebuke, navyo nyene bashobora guhera isevu. Kandi mbere ni naco kintu abantu benshi bakunda kugira, naco kintu abantu benshi bakunda no kugirira abana, kubaha amazi ukayanwa bukebuke. Washobora gushira isukari nkeya musi y'ururimi ukayireka ikiyonza. Isukari nkeya, ndabisubiyemo, isukari nkeya ko murazi ko isukari atari nziza ku magara y'umuntu mu gihe ayinyoye ku rugero rurengeje. Ryama ugororotse, jya mu gitanda ryama ugororotse kugira ngo isevu rikumereye nabi, uruhuke ucuza urahema bukebuke wumve yuko rishobora guhera.
ushoboye naho kuronka ibarafu urashobora kuryama ugaca urishira ku nda naho nyene rirashobora guhera. Ushobora gukora rero kimwe muri ivyo tukubwiye kugira ngo uve iryo sevu ryohera. Ariko rero isevu wumvise urimaranye amasaha ashika kuri 48 imisi 2 tuvuge, ntucuguma muhira ngo uvuge ngo iri sevu ni ryizanye. Oya, iryo rirashobora kuba rifise ingorane rivuye ko ingwara rivuye ko canke ikindi kibazo rivuye ko uca wihutira kuja kwa muganga, abaganga bagusuzume barabice ryo barivuye ko kandi banarihagarike, kuko urumva ugumye rigira rishobora kuguteza izindi ngorane. Nuko rero abakunzi ba Rwose TV turumvise isevu ico rivako, turumvise ico umuntu yokora kugira ngo arigabanye, kandi turumvise ko bishobora kuva no ku ngwara mu gihe ribaye iry'umwanya munini. Ukaryumva rero cyangwa ukabona rifise cyangwa ukabona uwundi muntu arifise, ukabona rimaranye umwanya munini, ntutebe kumubwira ati burya araba uje kwa muganga bagusuzume. Ngo ikiganiro cyacu gihereye ngaha aho utaha.